Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwebwe bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 20 gushika ku genekerezo rya 2026 Ndamukiza mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diyoseze Bujumbura kaburungu BI ingingo nkuru ziyagize. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2026 Ndamukiza niho huguruka ukwezi kwa Bikira Mariya ku musozi wa Siyoni Gikungu. Mu gisata c'inyigisho tubabwira inyigisho zatanzwe kugwaruka go muri paruwasi Mwamikazi w'amahoro yo mu Bwibutsamana bw'igipolisi c'u Burundi kuva ku genekerezo rya 2023 gushika ku genekerezo rya 2025 Ndamukiza. Odrade kaze ni je ngomba ndabashikiriza no makuru aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze. Duhera no makuru mu gisata c'ukwemera kumwe na Bikira Mariya tubabashikana inkuru nziza y'amahoro no gusubiza hamwe mu miryango yacu. Nico civugo ciyugururwa y'ukwezi kwa Bikira Mariya ukwezi kwa Rusama. Iryo yugururwa ryabaye ku munsi w'Imana genekerezo rya 2026 Ndamukiza mu nkuka y'imisa yarirongowe na nyine cubahiro Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa umwepiskopi wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku musozi wa Siyoni Gikungu. Nyine cubahiro Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa yabwiye abaraho kugira bamenyeshe inkuru nziza ari ngombwa ko buhure na Yesu Kristo. Yabasavye ko amabatumira Bikira Mariya aheza bazanire Yesu mu buzima bwabo. Bitumutega abiri. Bakristo kugira ngo rero mushobore kuzorangura neza ubutumwa bw'uko kwezi ndabipfurije mwese ubwa mbere ko mwo kwitwararika rwose gutumira Bikira Mariya ngo mwamane igihe cose kuko uri kumwe n'uyo muvyeyi acaronka ingabire y'umwana wiwe. Ndabipfurije kandi ko mworonka igitangaro c'ababigishwa b'Emawusi bamwe bose mu buzima bwabo mukumva ko mwahuye na Kristo yazutse mu buzima bwanyu kugira ngo abanza baremeshe mu byo murimwo abo bari mu kajendegete kuko kumbure batakibona iyo bava niyo baja ko barabaho kubera imbo nyinshi izubwoba n'agahinda dutegwa n'ingwara nk'iki kiza c'akaranda coronavirus mubona caduteye tazi yo tugeza imvo nyinshi zibiza by'imvura biza byunyura ubukene benshi baharimwo imvo nyinshi z'ibya politike bikunze kubamwa amanyanga ateye isoni n'ibindi. Nsaba Imana ko Yezu yazutse aciye ku bagenzi aciye ku ijambo ry'Imana aciye no ku masakramentu yobarasirako umuco wiwe akabaremesha gutyo mumaze kurema mugashobora namwe kuza kuba inkuru nziza iremesha abandi aho mubaye naho murangurira imirimo. Ngo abantu bose bogendera karanga mutima k'abana b'Imana. Amatora yimirije mu gihugu c'u Burundi yoba mu mahoro mu bwigenge no mu mutekano ntangere. Abatora bomenya imigambi y'abariko barahiganwa bagaha ijwi ryabo ufise imigambi yogirira akamaro igihugu na beneco. Abatorwa nabo babwirizwa kuba ari abantu b'ingingo b'ubutwari bashakira neza igihugu na beneco. Byashikirijwe na nyine cubahiro Musenyeri Yowakimu Ntahondereye umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi mitangazo bashikirije abakristo b'i Burundi gerekeye amatora. Tumutega abiri. Nk'abungere banyu turafise ibanga ryo kumurikira igihugu c'Imana kugira ngo abantu bagendera akarangamutima k'abana b'Imana mu vy'intwaro mu vy'ubutunzi mu vy'imibano n'imico. Nidukora uko dushoboye kose kugira ngo aya matora twimirije azobe mu mahoro mu bwigenge mu muco no mu mutekano ntangere. Ivyo navyo bisaba ko abashinzwe intwaro mu nzego zose abashinzwe gutunganya amatora abahiganwa be n'ababashigikiye bose bubaha kandi bakubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe. Bisaba kandi ko haba ukuri n'ubutungane kuri bose ntihabe amanyanga. Raba Isaya 32:17 Abanyefezi
kabiri kigabane ca kane akarongo ka 25 hakaba ukwishyira n'ukwizana kuri bose abahiganwa bagafatwa kumwe. Abo nabo babwirizwa kuba abantu b'ubuntu, abantu b'ingingo, abantu b'ubutwari, abantu badahamiye gusa ibibanza bibazanira inyungu zabo n'iz'imiryango yabo, abantu bakunda imbere ya byose igihugu n'ineza ya bene cyo. Ivyo navyo bibonekera mu migambi myiza kandi tomoye bafitiye igihugu na bene cyo, imigambi itari imwe y'ukwemera ubuki bategeka. Kuvyerekeye abatora nabo turibukije ko ugutora ari iteka nibanga ku munyagihugu wese abirekuriwe n'amategeko. Nico gituma atawo kwirengagiza ico gikorwa. Uwurekuriwe gutora wese cyane cyane umukristo yo kwitwararika kumenya imigambi y'abariko barahiganwa, agaheza agahijwi ryiwe uwufise imigambi abona ko yogirira akamaro igihugu na bene cyo bose. Yotora mu bwitonzi akirinda abamukwegera mu rwanko no mu bugizi bwa nabi, ntahendwe n'abamupfumbatisha utunaturiya canke abamuremera ngo atore uwo bamutegetse. Bakristu bene wacu namwe bantu mwese dusangiye igihugu cy'u Burundi, nitubandanye dushimira Imana kuri iki gihe cyiza ca Pasika kidufasha kuba abantu nyabantu basoneranira kuko bavukanishijwe na Yezu Kristo yadupfiriye twese kandi akatuzukira twese ngo tube bazima muri we. Ukuba bazima muri we niwo mwambiro mushasha twojana muri aya matora kugira ngo azogende neza kandi atume dutera intambwe mu nzira y'intwaro y'amahoro n'iterambere. Mu kwitegurira kwegeranya uburyo buzofasha kubandanya ubwubako rw'inzu z'abasaserdoti bo muri Paruwasi Buhonga, Patiri mukuru wa Paruwase yifatanije n'abagize inama nkuru ya Paruwase baragendeye amashuri yose yo muri iyo Paruwase. Ni inkuru ya Donatien Nzitonda. Mu ntumbero yo kubandanya twubaka inzu z'abasaserdoti twahawe n'umukama, Patiri mukuru wa Paruwase Buhonga Romano Mapoka afatikanije n'inama nkuru ya Paruwase Buhonga bagendeye amasikisare yose akukira Paruwase Buhonga uko ari 15. Jove Minani wo kuri sikirisare Nyamaboko inyuma y'ikiganiro bagiraniye n'intumwa ya Paruwase nawe yashikirije ingene bariko bitegurira uyo munsi udasanzwe. Igihe cyose tumaze dutegura amarambe twabonye neza yuko amarambe koko abakristu turongoye muri sikirisare Nyamaboko bayitaba gose kandi bayiteguriye neza. None ubu rero kuri iki kiringo kwitegurira arambe yitiriwe inyubako z'abasaserdoti twebwe ubu unye turiko turazunguruka mu mibano rukristo kugira ngo dushobore gutegura abakristo bacu bo muri sikirisare Nyamaboko. Dusa nuko turiko turarangiza kuri iyi ndwi tugenda mu mibano itandukanye tubasigurira dusoma ijambo ry'Imana, mbere tunabategura no ku mitima kugira ngo bashobore kwakira uwo munsi biteguye neza. Nibaza yuko itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu twebwe tuzoba twiteguye neza gose kandi turizeye yuko ibintu bizogenda neza. Nzitonda Donatien, Sedicom, Paruwase Buhonga. Urakoze Donatien Nzitonda. Muri Paruwasi Magara harabaye umwiherero kubagize inzego zahahora na shasha z'inama ya Paruwase, inama z'amashuri tabariro, abayobora abandi mu mihari n'imigwi, abayobora imibano mito mito hamwe n'abagize imigwi nshingwabikorwa y'ubutumwa butandukanye bw'Eklezia muri iyo Paruwase. Uwo mwiherero wari watumiwemo kandi abamenyeshamana, abasangizi n'abahuza bikorwa b'amashuri tabariro yose akukira Paruwase Magara mu ntumbero yo gutegura neza ibisikanya hagati y'inzego zikukurutse na shasha. Kabaye n'akaryo ko kuringaniza neza ubutumwa bwa Paruwase. Inkuru dushikirizwa na Honore Ndayiragije. Inyigisho zatanzwe na Patiri mukuru wa Paruwase Magara Inosabandya tuyaga. Mu nsiguro yiwe yishimikije ijambo ry'Imana ryo mu cete ca mbere mu mutumwa Paulo yandikiye Timote ikigabane ca kabiri, ica gatatu n'ica gatanu. Yahamagariye abatorewe kuba abayobozi b'abandi ko boba abasuku babo bayoboye bakigisha abandi atakwishira hejuru, ngo boringaniza ibijanye no gusenga ivy'imibano yabo bakabikorana ubwitange n'ubwitonzi kuko ukuyobora abandi ngo atari ugusemagura amasoro, ngo uwatowe agenwa n'abandi bamushizeko umwizero ngo ategerezwa rero kugira ico abamariye. Yarabigishije ko uwutorwa mu butumwa ari uwubishaka kandi yemera kubihebera umwanya. Baciye bagira
irimbura ry'ingene ubutumwa bwifashe muri paruwase aho babikoze mu migwi bishimikije ingingo zine ngo bamenyesha ko izo nyigisho zatanzwe uyu munsi zitegekanijwe kumara iminsi ibiri zikazobandanya n'ejo kuwa kane igenekerezo rya 23 Ndamukiza. Ibisikanya ry'icese rikaba ritegekanijwe kuw'Imana igenekerezo rya 26 Ndamukiza ku mashuri amwe kuyasigaye rikazoba kuw'Imana uzokurikira igenekerezo rya 3 Ndamukiza. Honore Ndayiragije, Paruwase Magara ku bwa Sedikome. Tubandaniza n'amakuru mu gisata c'imihari n'imigwi. Abakristo bo mu muhari wa Kiro bo muri paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda bari baramukanya akanyamuneza ku munsi w'Imana igenekerezo rya 26 Ndamukiza, aho bamwe muri bo bangana 16 bagize indagano kandi n'akaryo kandi ko kubisikanya hagati y'umusuku n'umugwi nshingwabikorwa mushasha hamwe n'umusuku n'umugwi w'ishingwabikorwa wahahora. Idonido na Alexis niyo nkuru. Inkuka y'imisa yatangujwe n'urugendo rw'indirimbo rw'inyinjizo yaherejwe isaha 4:30 mu nyigisho umusaseredoti yararongoye inkuka y'imisa nyakubahwa Patiri Limo Frederic yahereje iryo shengero yisunze inkuru nziza y'uwo munsi, akaba yababwiye ko Yezu yamana nabo mu buzima bwabo bwose mu gihe abakristu bishika bagahura n'ingorane, akaba yababwiye ko batogira ubwoba kuko bafise Imana yama iri hafi yabo. Inyuma y'iyo nyigisho abari mu muhari wa Kiro baca bashikiriza indagano zabo, nazo zikaba zari mu migwi itatu. Hariho abashikirije indagano zabo z'inzigamabanga, abandi indagano z'intwari, abandi indagano z'abakuru. Hariho n'abasubiyemwo indagano bashika ku ndwi. Inyuma yaho baca binjira muri iyo nyubakwa yagenewe imanza aho basangiye amasaka. Ijambo ryo kwakira abo batumire rikaba ryashikirijwe n'uwahora asukurira umuhari Gerard Ngendakumana, akaba yarashimiye cane Patiri Mukuru hamwe n'umusuku asanzwe asukurira imihari n'imigwi kungene bashoboye gukorana muri iyo myaka indwi yose yaramaze arongoye uwo muhari. Kwijambo ryashikirijwe n'umusuku mushasha hari ya mbere Philbert, akaba yarashimiye kubashoboye kumwizera bakamutora, akaba yabemereye ko mu migambi yiwe azaniye uwo muhari wa Kiro ko ari imigambi ibiri. Inyuma yaho acagira ko yerekana komite igiye gufashanya nawe gusukurira uwo muhari wa Kiro. Kaba twaregereye umusuku mushasha araheza aratubwira intumbero y'ugo rubanza. Iyo inzego zahahora zarangije manda haraba amatora yo kuzisubiriza. Byarashitse natwe ngaha muri paruwasi Saint-Augustin, ikigenza yahahora yari yarangije manda yiwe kandi yari yatowe mu zindi nzego zo hejuru, arateguza amatora kuri paruwasi y'abazomusubirira. Niyo ntumbero y'uru rubanza twari dufise. Mugabo nyuma yaho hariho abandi bakiro kandi bashika ku 16 bace bifuza ko bogira indagano kugira ngo batsimbataze ukwemera n'ubukomezi mu muhari. N'abagize indagano bamwe twashoboye kuvugana bakaba baratubwiye akunguko babonye mu muhari wa Kiro, bongera bahamagarira urundi rwaruka rutari mu mihari nago ko goheza rukaja mu mihari. Uratuteye muvyeyi impanuro uduha yadufashije. Mbere urabona yuko ndumusore imigenzo imico byose mfise rukristu ndabikesha umuhari wa Kiro kuko umuhari wa Kiro warandeze kuva nkifise imyaka 12. Ndahamagariye urundi rwaruka rw'abakristu kugira ngo baze bashikire abakiro tubereke ingene indero nziza runtu indero Kristo imeze. Indero batuheranye ijambo ry'Imana batwigishije twirukira ku mukama. Yezu Kristo yavuze ati nijewe mwungere mwiza, nibaze begere Yezu Kristo kuko yatubwiye ati niwe mwungere mukuru atuyoborere atwiragirire. Aha ngeze vema sinobesha je n'umuhari wa ndeze niko twova mu buhumbu tukaza kwiyegeza Imana kumva kai kunagura zanzagana zibatisi munyene. Alexis niyo nkuru, paruwase Saint-Augustin ku bwa Sedikome. Arakoze Alexis niyo nkuru. Mu gisata c'ingo n'imiryango mu ntumbero yo kurabira hamwe ubutumwa bwaranguwe mu gisata c'ingo n'imiryango kuva batanguye muri Paruwasi Kanyosha hamwe no gukaburira abakristu kwitabira ubwo butumwa, Patiri Petero Sengiyumva umwe mu basaserdoti bajeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yaragirishije inama abakristu bari mu butumwa butandukanye bo muri iyo paruwase ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 21 Ndamukiza mu nyubakwa za paruwase. Ni inkuru twashikirijwe na Gonzalve Ntashimikiro. Mu gisata c'inyigisho
nyigisho muri paruwasi umwamikazi w'amahoro iri mu bwibutsamana bw'igipolisi mu Burundi harabaye inyigisho kugwaruka rusengera muri iyo paruwase kuva ku igenekerezo rya 2023 gushika ku igenekerezo rya 2025 Ndamukiza. Izo nyigisho zateguwe n'umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda bari mu bumwe na paruwase mu ntumbero yo gukomeza umuvukano. Sildinda ikengurukiye. Intumbero y'izo nyigisho kwari ugukomeza umuvukano arivyo bita amafraternite. Kucivugo ngo gwaruka tuzigame ubwere ntegerwa bwacu. Twumvirize Patiri Jeanne Pomsene Bigirimana umusaserdoti wo mu muryango w'abadominike yatanze inyigisho yo ku munsi ugira kabiri kubijanye n'ubuzima ndangagitsina. Tumwumvirize. Niyo kwibutsa agateka umuntu Imana yamuremanye, aho imibiri Imana yaduhaye yashatse ko iba ingoro ya Mutima Mweranda, ikaba n'uburyo bwo kwiragiza neza icyo Imana yaturemeye ku isi, igashaka mbere ko niyo mibiri tuyikoresha kugira ngo turondoke isigwire nk'uko Imana yabishatse. Kwibutsa rero cyane cyane ugwaruka ko umubiri wabo ubuzima bwa Imana yabahaye ari iteka rikomeye, bakwiye iminsi yose kwigenga bafise intumbero y'Imana, ikaba ingoro ya Mutima Mweranda, ikaba uburyo bubafasha kugira ngo bashimagize Imana aho babaye. Inyuma zaho naregereye usanzwe asukurira abanaguwe muri Mutima Mweranda bo muri yo paruwase, nawe aratubwira icatumye biyumvira gutegura izo nyigisho. Tumwumvirize Emmanuel Nkuru nziza. Ntumbero nene yaje na nyigisho nk'ugwaruka guno munsi ni mu rukurikirane rw'indinganizo Renouveau Charismatique Catholique ifise mu nyubako yayo yama ishaka ko abantu bose bamenye umukama. Rero duhereye kugwaruka mugabo miza tuzoja no kubakuze, ni kugira ngo bwa buzima bw'imivukano y'ugwaruka novuga fraternité zikomere muri paruwase yacu. Nivyo nta minsi ziramara kandi zirashinga imizi, ariko zonyeje twazigize ngo abantu b'abajene bumve ubwo buzima bw'iyo mivukano mito mito bita ama fraternité jeunesse lumière muri Renouveau Charismatique. Ubwo buzima icarico bagashinga intahe ababikuriyemwo bamaze kubaka izabo, na cane cane ubona ibihe tuza turacamwo vyino siya none y'umwana kuriye muri iyo mivukano mito mito yo gusenga ya louange, novuga nti akura ari mboneza muri eklezia, akaba intahe nzima icabona kizima ca Yezu Kristo. Inyuma zaho kandi naregereye Didas Manirakiza umusore ari mu bakurikiranye izo nyigisho, nawe aratubwira uko yazakiriye. Tumwumvirize. Izo nyigisho twazakiriye neza cyane, zaje hageze muri twebwe ugwaruka. Ubwa mbere nubwira n'ubukerebutsi bw'abajene bashoboye kwitaba ku rugero rushimishije cyane. Hama izo nyigisho zaratwibaza baratwereka batwigishije ubwa mbere akamaro k'iyo mivukano mito mito mu gwaruka. Amatemonyage yagiye aravugwa n'igihe yavuka, ivyo byose byaratubatse biratwereka ko natwe iyo mivukano twoyinjiramo kugira ngo tubere akarora abandi aho tubaye. Uyu munsi naho batwigishije ibijanye n'ubuzima ndangagitsina, baratwigisha kungene tubwirizwa kuzigama imibiri yacu, ibitsina umukama yaduhaye akamaro kavyo, ingene dutegerezwa kubizigama. Baratwereka inyifato tubwirizwa kubamwo nk'abajene kugira ngo dushobore kuzigama ibanga, dushobore kuzogera mu rugero rwo kubaka ingo zacu turabajene nyene biteka bahimbara umukama Imana yacu. Mu bwibutsamana bw'igipolisi c'u Burundi ndayikengurukiye Siridi muri Sedikome. Amakuru yandi madiyoseze ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2025 Ndamukiza paruwasi ya Murehe iri muri Diyoseze ya Ngozi yarungutse isengero nshasha igiye gusengerwamwo n'abakristo b'igisata gishasha ca Marangara. Umwepiskopi wa Diyoseze ya Ngozi nyenicubahiro Musenyeri George Bizimana ahagatiwe n'abasaserdoti barangurira ubutumwa muri iyo paruwase. Abasaserdoti bari baje kwifatanya n'abanyamuryango hamwe n'abakristo isinzi niwe yayihezagiye yongera arayibakomorera. Umugirwa wa mbere kwabaye guhezagira abakristo n'impome z'isengero imbere no hanze, gutyo abakristo bumviriza ijambo ry'Imana mu kibanza gihezagiye. Mu nyigisho yashikirije igihugu c'Imana y'isi ijambo ry'Imana, umugero wa Diyoseze yaribukije iteka n'agaciro k'ingoro y'Imana kugira ngo abanyamarangara bamenye ico bazoza barondera muri iyo nyubakwa nyeranda. Mu ijambo ryiwe ryo gukenguruka, Patiri Ribori Barambariza arongoye iyo paruwase yarakengurukiye abitanze ngo bashikire uwo munsi w'iteka. Yaratumiriye abakristo kwitwararika
bakabararika gukoranira n'umutima w'ukuri imbere y'Imana bakaza gusengera muri iyo ngoro yaje kubaremura urugendo rw'iyo bahora baja guhimbariza umunsi w'Imana. Ivyo birori vyasozerewe n'umuhezagiro w'umwungere wa Diyoseze mu kanyamuneza ntangere. Inkuru twashikirijwe na Patiri Lamberto Yazimana. Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye umwepiskopi wa Diyoseze ya Muyinga yaragiraniye umubonano n'abajeje kubungabunga amagara y'abantu bo ku bitaro vy'i Muyinga ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 25 Ndamukiza mu nyubakwa z'ivyo bitaro nyene. Munyigisho Musenyeri Yohakimu yatanze yarabamenyesheje ko abamisionari igihe bashika mu Burundi batavanguye ukwemera kwabo kuri Yesu Kristo no kubaka amashuri n'ibitaro. Nico gituma Eklezia yihutira kugena umwibutsamana w'abagwayi mu bitaro. Ivyashikirijwe n'abitavye ico kiganiro vyarerekanye ko bakozwe ko n'inyigisho baca basaba Musenyeri Yohakimu kububakira agasengero mu bigo vy'ibitaro kugira ngo abagwayi, abagwaza n'abajejwe kubungabunga amagara y'abantu baronka akanya keza ko guhura na Yesu. Inkuru twashikirijwe na Patiri Evariste Harerimana. Mwiketenye n'ubweranda Papa Francisco yandikiye abakristo bose umunsi wa gatandatu genekerezo rya 25 Ndamukiza yabibukije gukomeza igisabisho c'ishapure mu kwezi kwa Rusama kwitiriwe Bikira Mariya na cane cane mu gusabira kiza karanda cateye ku isi. Akaba ari ngaha sozereye kwa no makuru mwebwe mwese mwateza abiri nkabandi abashimiye nkashimira bagenzi banje bafashe kuyatororokanya utwate kaze niwe riko arabashikiriza abandi bipfurije amahoro y'Imana.